Hello guys, umeze neza. Ngo musanze mubizi no musore wa nyene mwari Jean Claude. Umwe asanzwe basangiza kenshi kuri YouTube channel muri arishyo. Kuko mubizi muri no minsi tuko turatembera ahenshi atandukanye muri ino zone yacu ya Gihosha nkuko mubizi bako tumaze kuroba uburere bwinshi bitandukanye bwiza cyane ibyo ino zone yacu ya Gihosha idufitiye. Ariko uno musi turi aho benshi bita muri Quartier Kigobe ariko niko benshi bahita ariko si Quartier Muyaga. Rero nifuje kuba no batembereza hano tushobore kubona ibyiza byinshi. Ni Quartier benshi mama ubwo yuko ari Quartier bari mu cyane abantu bitandukanye abantu bikomeje kujyanye n'agafaranga. Rero niyo mpamvu nifuje kuba noza kuhatera kugira ngo ushobore kuraba zino muri Quartier za zone Gihosha nziza cyane ziteye imbere ariko si honyine nifuza ko tuza kuraba biri itandukaniro riri hagati y'ino Quartier Kigobe n'ayandi makartier dusanzwe tuzi nka za Kamenye n'ahandi. Reka rero tuze kubiraba tubandanye tuguma natwe. Reka rero nongere mpe ikaze wewe waje ugarutse kuri YouTube channel ya Muri Arishyo. Reka cyane nongere mpe ikaze wewe ari ryambere uje kuri YouTube channel ya Muri Arishyo. Ndakwitse kubira subscribe kugira ngo bize gukunda dufatane n'urugendo. Tuze kubona tuze exploringa byinshi cyane gose. Rero tujane namwe intambwe kuyindi tubone uko bimeze tubone nigiki ino Quartier ya Kigobe ifise cyangwa se ishobora kuba yotandukanirako n'ayandi makartier. Twagiye rero intambwe kuyindi. Nkuko rero mubona nko niko turajana namwe urabona ko turi muri ya Quartier ya Kigobe nkuko benshi bahanze ariko nabwiye ko atari kisanzwe nka Quartier Kigobe ani Quartier Muyaga urabona ko ari Quartier nkuko ngiye kubibona turabona yuko ari Quartier ituje cyane nta ruja n'uruza rw'abantu benshi tuhasanga kandi ibi ni bimwe mu bintu biranga ahantu hari amafaranga ko bavuga ngo amafaranga ari ntavuga urabona ko ni Quartier ubwayo ni Quartier ituje cyane itekanye nta byabindi byuko n'ukunye amavaye y'indumu ibiki isahani amasafuriya igikombe canje eka byo ntibibamo ahubwo hari ikindi kibazo je ntanibaza ko tudashobora gukora umwanya niyo bindira ire ico atubwiye byo manibaza cyane kuri no Quartier mbebashe nk'abantu basanzwe baba ngaha abantu basanzwe baba ngaha anye muri no Quartier biraborohera nka kujyanye twe muri za zindi Quartier zindi tumenyereye bimeze biraborohera ugasanga twebwe muri zo Quartier zacu benshi barita ngo ngumbe muri dobani uzosanga njya utiza umunyu njya gutiza igikombe njya gutiza ariko ugasanga turi muri izo mpari nyinshi bibasha hano birabaho nkuko mubibona mbona ko ari ahantu hatuje ni ahantu hatuje cyane ivyo ndi badabizobaho ndazi uko hari abantu benshi bamwe benshi uzosanga bahuriye nko mu maringorise bahurira hano ariko nko muri Quartier dusanga rero murabona yuko ari Quartier nziza cyane uko mubibona ni Quartier isa neza itagase kandi nanone ituje bisa n'akaga keza murabona yuko hari inyubako nziza gose inyubako zitagase ibintu ni byiza gose nuko rero nabibwiye reka dutembere hose tubone ubwiza ino Quartier Kigobe idufitiye ndazi benshi munkura mu byumva ku munwa ariko no munsi nashimye kukonoja muri Quartier kugira ngo ushobore kuba no bereka bimwe muhara mwumva ahubwo mu byiboneye n'amaso reka nkongera ntumirira bamwe mushobora kuba mwashika beze muhishikire mu hatembere heshane iyi ni Quartier nziza gose nikikwereka yuko ari Quartier nziza ni Quartier izosangamo ambassades menshi ni Quartier uzosanga ama ministere menshi atandukanye ni Quartier novuga yuko hari ibintu byinshi bitandukanye kandi bya kamaro bose utazosanga mu zindi Quartier zitandukanye ariko turacyari muri kwa gutembera nyene kwa zone Gihosha turacyari muri kwa gutembera nyene kwino commune ya Ntahangwa nyene aho tuzoheza gutembereye tuja ahandi. Reka rero tubandanye tumenya byinshi cyane bino Quartier ya Kigobe. nkuko rero mubibona tuje muri yawe ntuze sinzi ko ndaha gute bisanzwe meze neza bira nkuko mwaje ni Nanje Jean Claude sanzwe nta kuri YouTube channel ya Muri Arishyo asanzwe ntembera mu Quartier menshi atandukanye rero twaba turi muri zone ya Gihosha muri Quartier
ya Kigobe. Niho turi nifuje kuba no gutembereza abantu cyane cyane abantu benshi batazi batari bwahashike cyangwa se bahora bahumva ku muntu ariko nifuje kuba no rero sinzi usanzwe uba hano nyene cyangwa usanzwe bimeze gutya nk'ubu nkatewe ndaba iminsi itari myinshi ese mugabo nkunda gukora akazi ngaho nyene sinzi ko wabona inzu hajya hajya n'ukora usanzwe umuhakorera udukinda byo kubaka ubusanzwe uri umwubatsi nganye bivuze ko nganye uhamenyereye wow ni byiza cyane urumva ko duciye dutomba turuye n'umuntu asanzwe amenyereye ino quartier ya Kigobe benshi bazi nka Kigobe ariko ni quartier Muyaga rero sinzi mushobora kutubwira ino quartier uyibona gute ibijyanye n'akantu kare kuno kameze kugasa abantu baho sinzi ko ari cyo ubwira icyo tubwiye yereye quartier ya Kigobe n'ahantu hatuje nta nduru wigera uhasanga nta n'ibintu byigera wumva ngo naka bamwita mbese ndahabaye kwe naho ndazi quartier isanzwe kubera ko ari quartier ibamo n'abantu novuga ko amabwiza atunga vraiment ko bigaragara urabiye deja ku nyubako zaho urana yuko ari quartier isa neza atabintu by'akavuyo byinshi uzohasanga kuko mwene datano abivutse ati nta bintu byo kumva ngo abasumangu biki cyakavuye bimwe tumenyere nko za quartier zindi oya ino quartier irisa umva yonyene iri klasa iri distingue since utubwira none abantu baho kumbe n'umenga haratekereje gose haratuje sinzi bimeze gute ahubwo mbere n'ikino gutangaza ugiye ko haraba ugira aba bantu bake kubera ubona bake batembera mu masiti bese usanga bibereye indani mu nzu biturije niko kuntu hakorona wow mwumvise ko turonse umuco ukwire kuko twamye tuvyibaza mwumva yuko ariko bimeze nimwe nababwira ati burya ahantu hari amafaranga ntavuga agoma hoze urumva ko ni quartier iraheze ikavyandura ni quartier iraheze ikamera nkuko nyene ugasanga aba hatekereje rero muzoreka tugushimire kuba uduhaye kandi Tubashimye gose. Reka tubana dutembera tubone henshi atandukanye, tubone byinshi byino quartier, numva yuko ibyo mbere turabirose, turamenya uko bimeze, reka tubana tumenya n'ubundi burere bwose. Tubone ubwiza bwose ino quartier ya Kigobe itubikiye. Kumana natwe rero niya YouTube channel nyene ya Murundi ariryo, nimutangwe no kushiramo like, no kushiramo commentaire bivanye nuko wowe ubibona, nuko wowe ubitahura. Reka utubwire ahantu wifuza ko tuzoja gutemberera, reka tubandanye intambwe kuyindi. Guys, ya YouTube channel nyene ya Murundi ariryo nko musanzwe mubibona, ego nko tumenyereye tutibagira kugira subscribe kugira ngo bikunde dukuze no muryango wacu wa Murundi ariryo, kugira ngo tubandanye dusangira byinshi bitandukanye, tubandanye dutembera henshi hatandukanye muri ya zone yacu ya Gihosha, kuko twababwiye muri no misi ko turatembera cyane kugira ngo tubone byinshi ino zone ya Gihosha itubikiye. Yes, kumana natwe rero tubandanye turyosha ibintu. Wow, akajaride keza, hano hasa neza hatagase. Sinabibona ampango zaho uza gusanga dufite utujaride twiza hatagase, aho tuza amapane, ubona ko yiyonye ubwayo uyibonye mu cyona yuko ari inyubako yubatswe n'iki n'agafungo. Yes, guys, abantu rero mwifuza kuba mwotembera ni quartier nziza wotemberamwo, ukaraba ubwiza bwaho, ukaraba byinshi bitandukanye nkuko nabibwiye, cyangwa se nkuko twabyumvise, urabona yuko anahantu abantu bose baba mu madiri yabo, mu businesses yabo, aho ukwibaza ko n'abantu bo ngabo babana ariko si urwango, ahubwo nuko mutse kuguruka mu mutwe bazi ico bakeneye. Naho ndazi neza barafata akanya gakwiye ko kuziba bohura nk'ababanyi
bakayaga byinshi bitandukanye, ariko uriko uraraba wo kwibaza ko atamhamwe n'ibihurira kuko umwanya wose usanga menga nta n'abantu bahaba, ariko ngo mwavyumvise mwumvise yuko haboneka cyane ko atabana bahaba, ariko bana ko ijuju zose nziza nkuko nizo bazita bamwe abantu deja nuko baba bari mu business menshi atandukanye. Ya myanya ire nkuko tumenyereye mu quartier aha naha yuko uzosanga bice mu marigara hehe, ivyo si ibintu uzosanga hano muri quartier nziza cyane ya Kigobe ikada icyo natuzongera kubona, ahubwo nuko abantu baho bose baba bari busy n'ama businesses yabo. Rero ibyo onye byo mu bigara n'ubuki mu tundi dusite tutari hano aha muri Kigobe ivyo ntibibamwe. Twagere tubandanye tubona byinshi cyane bitandukanye. Guys, nabwiye ko ataco ntazobasangiza nta hamwe ntazobatembera, nzobatembereza henshi gose nko mubibona. Urana prema baravuga ngo nuwanka urukwavu arabona ko gwiruka, yaremera ko gwiruka bisa. Murana yuko ino quartier ari quartier nziza cyane, isa neza, harimo n'inyubako nziza. Reka twizeye ko n'abantu baho baba ari abantu beza cyane, naho dushobora kuba twababona, ariko urabona yuko ari quartier vraiment itagase, isa neza, ikanamabarabara yaho ni meza cyane. Urabona yuko ari ibyiza gusa. Yes, tubana dutembera. Urabona guys, ino nyubako ifise amarangi meza, ifise plan nziza, portail nziza, byose byiza cyane. Umenga ni umukomisiyoneri bashe, ni hatari. Wow. Reka ndabashimire mwe mwese mwabanye natwe kuri ngo gutembera kwacu twakoze uno munsi ngo wayibonye twatembere muri Quartier Kigobe, ariko ni Quartier Muyaga nubwo benshi bahakita mu Kigobe, niko niryo zina ryashoboye kuba ryovuga. Twabonye rero yuko ari quartier nziza cyane, quartier ituje, quartier ifise amazu meza, quartier ifise amabarabara meza, quartier novuga yuko n'abantu baho nkuko twavyumvise muri interview twakoze, bumvise yuko ari quartier vraiment abantu bamaze kwitahura, bamaze kwisobanukirwa, atari bya n'ibyo marigara n'ibiki ekada n'abantu y'uruja n'uzosanga hanze hehe ikaye, ahubwo bose baba bari busy n'ivyabo. Petete barafata akandi kanya kiwabo bakaja kwinjoyinga bakagira ibiki n'ibiki byo kugenda, ariko bafise nuni mwanya wo gukora akazi kabo neza. Niyo mpamvu utazobasanga ahantu hari ngo bicaye baratirana ekada, ibyo ntibibaho muri no Quartier Kigobe, ni kizire. Rero naho bamwe mutashobora kubona aho twatembereye, twabonye ambassades menshi atandukanye meza nka ambassade y'abanyamerika, ambassade nziza cyane, ariko mwihangane kuba ntashoboye kuba no yibereka kuko ntabwo ruhusha nabwo dufise ko kwerekana ambassade atandukanye, ariko ndagutumira cyane uzohashike uhirabire. Eka ntihanagoye warashaka ufashe inzi barabara ryo kuri pafe uribandanya ryose ukaridugana ryose, uko rikata nani kukata rigushikanaho ayibaye
yahereye kuri ambassade y'abatiriki ukarengana hoteli nziza cyane ya Kibunowa nziza gose yanditse amateka muri myakete eka nubi iracayandika ni hoteli nyabagendwa aho ingenzi nyinshi zihurumbira aho abantu benshi eka se honye twabonye ko harimo hoteli menshi meza aho byakunze ko tuhashiramwo murahabona ko ari hoteli nziza cyane amahoteli meza gose eka ino Quartier Kigobe ni Quartier novuga yuko no kurira ishapo ni imwe mu makartie meza cyane ari muri no zone ya Gihosha rero murabona yuko ugutembera kwacu kwagenze neza kwari kumeze neza rwose ibi ni bimwe mu byiza nifuje kuzoza ndabasangiza turatembera shatandukanye tuva hano hasi tuduga hejuru tugaruka mu burere bwinshi butandukanye niyo YouTube channel ya Murundi ariryo ntibagire subscribe ntibagire mushemo commentaire aho wifuza ko tuzotembera aho ico wifuza ko tuzocisha ko muri byinshi dusanzwe ducisha kuri YouTube channel ya Murundi ariryo niwa mungu wa nyene Mirani Jean Claude asanzwe asangiza bishitandukanye reka rero tuze dusubire kuri video izokurikira mbeho tuzogenda gute byo bizobimeze gute reka tubirindire muri video izokurikira ciao ciao